So guys, uno munsi ngira mvuge ku kintu kiraho kiri mu muziki, ikintu novuga badakunda guha agaciro cyane, kandi iyo kitaba gihari hari imiziki myinshi itari kuba hit canke itari kubaho tout simplement. Ndiko mvuga dance. Mbeho kavyo ko munda kabona hose. Rero no munsi turaza kubona akamaro kanini nya ka dance mu muziki, n'igituma abartiste benshi bo ngaha bari bakwiye kwiga gutamba. Donc, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Dance ifise akamaro kanini nya mu muziki. Iratanga esthétique kuri côté visuel, bigatuma public yirikirara uwo muziki, kumva ama emotion no gutahura rythme y'uwo muziki. Bon, singira ndabasiguriye dance si ikintu gishasha. Gusa hari umu artiste yatumye dance ija ku rundi rwego mu ma clip. Aho ndiko mvuga Michael Jackson. Le gars vraiment cari ikindi kintu. Yarerekanye ko clip ishobora kuba choreography ikwiye, kandi ko dance ishobora kuryosha indirimbo ku rwego rudasanzwe. Havuye Jackson, abartiste benshi baratahuye akamaro ko gushira amapa mu ma clip yabo. Niho twaronse nk'aba Chris Brown, Usher, let's make what we got here last forever. Omarion, n'abandi. Tuciye tugaruka muri Afrika, hariyo style de musique zinshi mwumviriza ubunye zamenyekanye kubera dance. Aho ndavuga Afrobeat, kandi dance nta rurimi igira, ntiba bikenewe ko indirimbo urinda kuyitahura kugira uyitambe. Choreography imeze bien gusa birakwiye. Nk'akarorero Gangnam Style, twese ntiwasanga turiko dutambuka tudatahura n'ikintu na kimwe. Open Gangnam Style. Akandi kantu abartiste de l'époque bakoresha kandi novuga ku ubwenge, barafata bagakrea agapas de danse, bagaca bakora indirimbo, bagaca bayita iyo pas de danse nyene. Uburorero ni bwinshi, za Nene, za Dogi, muri Afrika Gwara, Soko. Tugarutse mu muziki wacu ngaha naho novuga ko dance yamye mu muziki wacu, ariko ari ubu dutanguye kuyifata hose. Ubunye dusigaye tubona de plus en plus d'artistes baza baraintegra dance mu ma clip yabo. Exemple Sadbi, uravye zige ndirimbo Fagio la Chuma canke Je vais bien, sinibaza ko zari guhitinga uko zahitinze yaba hatabarimo dance. Cyo kimwe nko kuri Belisima canke Yo. Igituma rero kare nari navuze yuko abartiste bo ngaha benshi bari bakwiye kwiga gutamba, ni kubera yuko musique iri muri domaine ya divertissement. Et que sinibaza yuko uwo muntu yoba yarisha amahera aje kuraba show yawe canke concert yawe en tant que artiste, agaca ugiye kuri stage urakuse playback nta bindi. Ego benshi bakwita ama playback, ariko yo sije tuzobigarukako. Ariko ntimugire ikibazo, saba artiste bose quand même turafise abantu ba performinga kuri stage nka Kiriku, Dramati, bien sûr Sadbi n'abandi ngira no bani bagiye amazina. Ikindi kibazo ku ba artiste bamwe turekane n'ibya playback nuko usanga bataha agaciro gakwiye aba danseurs. Sinzi ko murabona bijya bintu ubona umu artiste yarasohoye indirimbo, rero iyo abantu batanguye gukora utu video nyene kugira ba promoting iyo ndirimbo, akaza araposta aba demo gusa bagize aka video bariko baririmba iyo ndirimbo, hari yandi ma video y'aba danseurs bigoye, barafata phone baragenda mu ibarabara ku ruzuba baratamba iyo challenge y'indirimbo yawe, bakagira montage, color grading kugira video ise neza, bakayipostinga, bakagutaginga inshuro ijana, ariko nta na repost. Aha mu gace tangara gituma aba danseurs benshi batagikora ama challenge y'izi ndirimbo z'abartiste bacu, kandi ari bo bashobora gutuma iyo ndirimbo yawe iba hit yakaje. Surtout rero na evolution ya TikTok, ubu nyiso y'indirimbo hama ntukreye challenge ya TikTok kuri iyo ndirimbo irakuta flop yakaje. Uravye nka Diamond kwereka guma kuri hit, wanashaka wewe abanza gusohora challenge ya TikTok n'indirimbo itaranasohoka, kuburyo indirimbo iza kuza twese tuzi ukuntu tuyitamba. Naho muri South Africa bakoresha iyo methode nyene. Akarorero iga ndirimbo zenzera, clip yayo yasohotse Ireland, ariko pad zayo twadusanzwe tuzizi. By the way, Easy Boy na DJ Philbite baheruka kudutamwo indirimbo y'amapiano. Harimo choreography zitesa, ndabatumiye muje kuraba kuri YouTube. En conclusion, dukeneye ko umuziki wacu utera imbere ugera kure, tamba ja muri fitness rero utangure travail. Namwe ndababaza ni yahe dance wibuka muri izi clip z'iwacu ngaho utopfa wibagiye. Mbwira mu commentaire, je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.